Bakuzi ba Burundi TV turabaramukije aho musanze muri hose ku mpande zine zisi muri amahoro. Twababwiye ko tuje kuraba umuntu asanzwe acapa hano mu dessinateur, acapa ibintu bikomeye cyane, aba muri quartier Bubanza ibarabara rya 17 inzu ni nimero 17. Nibaza ko ari hano twashitse, reka rero tudodore tumubaze ahasigaye tuyagira ibijanye n'umugawe we n'umuntu acapa cyane ku buryo nawe ashobora kugucapa nkuko uri mukunzi wacu. Bandanye dukurikirana mu kwandika Burundi TV, ugende kuri YouTube ugire subscribe nyuma y'akanya gato uce sonda kuri kagakengeri, ntibagire like, share na comment ingetura. Vipi? Safi. Meze neza? Yego meze neza. Mutabanje. Twa Jospin. Aha ni kuri barabara rya 17 nimero 17. Oui, nanye. Niho umuntu asanzwe acapa mu dessinateur bitagayira asanzwe. Yego, nanye nabo. Oui. Sawa, turashobora kwinjira. Ntakibazo, karibu. Bakuzi ba Burundi TV batubwiye ko nahanye nasanzwe batugomba rero tugende tuyage nawe ahasigaye muraza kuhumvira vyinshi. Gumana natwe abari ku matelefone cyangwa ku ma ordinateur bigapsana. Mwebwe mwese mwamaze kugura amamega yanyu turabashimiye, mugende kuri YouTube mwandike Burundi TV. Ntimwibagire like, share na comment kugira ngo ibikorwa byacu mubandanye mubikirekerana uko bukeko bwije. Nguyu hano ndikunda bona desari karacapumenga ni ibintu hatari sana. Reka rero muturindire gato tugomba tuvugane nawe ahasigaye ibintu bigire gute bigene neza. Pip. Safi kabisa. Meze fresh. Poa kabisa. Niwe Eritigaye? Yego ni jewe nyine kabisa, ni mwihenze. Niwe ushobora gucapa umuntu uko ari naje ugashobora nko Yego ni jewe. Murambona ama post Facebook, YouTube he na hehe. Bijya bintu nubikora. Yego ni jewe. Ariko nashaka ko tuyana. Nta kibazo vema. Ushobora kunyakira none. Karibu. Ndabirare hagati hasigaye nanje ni. Bakunzi safi sana. Bakunzi ba Burundi TV twamaze gushika, tugomba tuvugane nawe. Murabona ariko akora ibintu bikomeye cyane. Izi dese zirarenze sana. Tugomba rero tuvugane nawe n'umuntu akora ibintu bikomeye cyane tutamenyere mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Aho nawe wenyene mukunzi wacu uri kuri dukurikirana imbere yo telefone yawe ashobora kugucapa uko nyene uri, asigaye ifoto ukabura itandukaniro hagati y'ifoto bacafye n'ifoto original. RTV. Poa kabisa. Meze neza? Ndashima uhoraho. Muriwe bon? Yego ndashima. Mwafunguye. Nahaze cyane gose. RTV mwatanguye ibintu byo gucapa ryari? Natanguye ibintu byo gucapa ndi mu mwaka wa gatandatu, just niho natangura gucapa ibintu by'amabande dessiné. Buke ndevoliwa. Igihe nshikare muri secondaire niho nabikunda cyane gose kuko narakunda même no gusoma ama livre y'amabande dessiné, ndaba inspiré cyane gose. Selon ivyo nagiye ndabamwo buke mbona yuko bijya bacapa abandi tukabisoma naje ngaha nabishobora neza cyane gose kandi bitagoranye. Dese ya mbere watangiye gucapa ikintu nyabaki? Dese ya mbere natangiye gucapa yari nka navuga ko wari umuduga kuko nk'abajene benshi cyane gose tubizi turakunda gucapa kenshi nko urazi kuma bank pupitre nk'abanyeshure usanga bacafye za 50 cent bande nyene dessin uyibonye kuri bank pupitre ukaryoherwa cyane gose. Naje nuko nyine natanguye buke naho byari bibujije cyane, mugabo naragerageza kuko byari domaine yanje, byari biri muri jewe, byara baranga cyane gose yuko twocapa ku bank pupitre, mugabo jewe narabirenga kuko narabikunda cyane. Eritiye ngo n'umuntu wa mbere mu kutubahiriza amategeko ku ishuri bivanye na talent asanzwe. Nibaze ko niyenze. Eritiye umaze gucapayo waciye ubona ko ari yo ngabirano yawe canke n'ibintu wagiye uriga mu mashuri? Oya, si ibintu nagiye niga kuko ni byari muri je kuva kera. Buke nagiye ndevoliwa, nagiye ndakora. Nuko byagenze gushikaho ngera ubu ncapa akazi bita imperialistic work. Unani changanya Eritiye, subiramo twumva uvuze ngo kugira abakunzi bacu batumve neza. Aho ni muri rimi rw'icyongereza bayita imperialistic, bisigura ko ncapa umuntu ngamushira ku rupapuro ukwari nambara gahere nkagashirako ni ibintu nk'ivyo. Nkiri zuru ryanje ubwo nyene ucushirako uko nyene asha. Yego. Bakunzi ba Burundi TV mwumvise ko nimba ukeneye foto yawe canke ukunuko ucumwegera gato araza kutubwira vyinshi, ahasigaye uce wironkera ifoto idatandukanye na gato na foto original. Eritiye ubu twovuga kugeze ku rwego rukomeye cyane mu gucapa, aho ushobora ndabona uri kuracapa
ifoto y'umukuru w'igihugu cyacu cy'Uburundi Eritiye no muhagurutsa ku mafaranga ngahe kugira ngo anzanire iyo foto imeze neza? Okay, mubaje neza cyane gose. Ikibazo biravana na foto kuko sinota kubwira igiciro uzana ifoto ndende cyanke portrait. Mugabo je kenshi ncapa ama portrait, mugabo iyo ariyo yose no icapa. Je rero ndavuze ati je nshaka portrait yiwanje ngiye kwa Eritiye nyaka amafaranga ngahe? Okay, ari umuntu umwe ndakwaka sinjya musi ya 30,000. Mugabo noshobora no kuduga selo no kungene ifoto ndayibona no duga. Eritiye akubwira ngo ifoto yawe ikabiri mu buhinga bwinshi ndaduza amafaranga ariko ikaba ari foto simple 30,000 gusa acha yishikira. Eritiye igihe watangura n'ubu haro evolution? Ego ndayibona kandi nini cyane gose, kandi ndayibona no mu mwanya muto cyane kuko nico kintu nshima Imana cyane kuba ndiko ndevoliwa mu mwanya muto kuva mviriye ku ishure gushika ubu niho natangura iki gikorwa cha imperialistic work, ngagerageza kuzana visage y'umuntu neza. Ni evolution nyene iza mu mwanya muto, bisaba umwanya kuko nakazi marako umwanya muremure cyane gose bikanyohera. Ego nuko muvuze ko igihe mukiva ku ishuri ubunye ariho mubikora cyane nivyo mwize mu ishuri? Oya, mu ishuri nize scientifique B canke biochimie et sciences de la terre, mugabo ni nka talent, ni don iri muri jewe nyine ndayigaragaza kuko na leta yacu ni leta mvyeyi yaragerageje kudusponsoriza, iradushiramwo imitahe, bisaba yuko rero natwe twerekana talent canke don dufise. Nka leta yacu ntize yigere iregreta ngo babana twashirako icizere, mugabo ubu bariko ko baratumaramaza. Oya, turafise ama multi talent nyinshi cyane gose muri twebwe, bisaba yuko tuzisohora hama leta rero ikibona neza yuko turiko turakora. Tuvuge ko Eritiye ubunye ivyo akora arafise management cyangwa umuntu amufasha kugira akora ivyo bintu? Oya, ubwo rwego sindarugerako bwa management, mugabo ndavyifuza cyane. Icyo no nsaba nk'abariko baradukurikirana, nasaba yuko ikintu cya mbere ni support, kuba wo kumva yuko bon supportinga ukanshikana imbere ni ikintu kiri très important kuko sama franga gusa no kuba mwaje nk'uko mwebwe, iyi ni support kandi nini cyane. Yego, bisaba yuko ibikorwa byanje nkora bishika kure, ico kwanza ni cya mbere. Hama bishitse kure ndazi yuko marché no cyo ndazirongo ko a partir y'ama media online n'ayandi yose niho noca ntangura kwevoluwa buke benshi bakamenya kuko ni renome ikiduga, ugatusanga après mbaye undi muntu nyene. Dufatiye kuri bajya bagenda bagakoresha yandi mafoto hanze canke ibindi bintu, uca ugira ko ubahanura iki? Uca ugira nico usaba iyi leta mvye yacu kugira ngo nayo ifashe kugira ngo umu artiste wese ahantu hari agereko? Ego, murakoze cyane gose kumbaza ico kibazo, ni kibazo ciza kandi n'abajene benshi cyane gose birakwiye yuko tuciyumvirako. Kenshi turazi yuko hari ama produit menshi cyane gose cyane ibintu vyinshi turondera hanze y'igihugu, kandi twebwe ugwaruka tubishoboye turi ngaha. Kimwe gusa bisaba yuko tudebloka canke twugurura imitwe yacu kuko muri twebwe dufise amatala menshi cyane gose. Fatiye kwanza je kuri are yanje ni ibintu novuga yuko kare twabifata nyene kwa kwinezereza, mugabo nasanze biriha nasanze iyo ukoze ikintu icyo ari cyo cyose ugikunze kiri muri wewe kirakuriha kandi byoroshe. Tuvuge ko Eritiye hari ikintu amaze kubonamo, amaze gukuramo kanaka muri yo ari? Oya, nta kigaragara gihari, mugabo birahari kandi byinshi cyane gose maze gukuramwo. Tugira rero ico usaba ino leta mvye yacu kugira ngo nayo yongereze cyane kugira ngo aba artiste bose ahantu bari no kuvuga mu ino domaine yawe nabo batera imbere gusa. Okay, sinovuga ico no yisaba leta yacu yaragikoze, mugabo kimwe gusa nshaka nosaba yuko nk'aba jeune artiste twoja hamwe, tuje hamwe kuko twerekanye ibikorwa byacu turi en groupe, tukavyerekana. Ndazi yuko leta yacu yo bidufasha mwego. Eritiye Gael, muramaze kutubwira ibitari bike, muravuga ko iyi leta mvye yacu nshasha hariho byinshi imaze gukora, twashaka mutubwire nibi? Nagira mvuge nko kugwaruka kuko niyo category je ndimwo. Kugwaruka iramaze kutubwira yuko dukwiye kuja hamwe, soit abashomeri, abafise za diplome,
badafise akazi tukaja hamwe hama tukarangura imigambi kuko yaradushizemo n'uburyo ego nuko. Ikiganiro muramaze kutubwira vyinshi leta mvyeyi imaze gukora ariko muravuze ikintu cy'uburyo ubwo buryo yatanze n'ubu. Novuga ko nemeje amashira hamwe ama cooperative tuje hamwe hama twiyungunganye. Uburyo naho novuga ko yatanze ni 500 millions par commune, oui. Nubwo hama tubana yatwiyandikisha. Ego. None mu bashomeri urimo. Oya, sinovuga yuko ndi mu bashomeri mugabo ndafise umwuga. Nshaka yuko ndonka sponsor nanje. Ya hagiyemwo uburyo na jewe ndatera imbere hama nakazi kanje kagashika imbere cyane gose. Eritiye gutubwira ko hatanzwe uburyo 500 millions par commune kuri wewe yamaze kugushikira nanga. Ego icyo novuga selona domaine yanje ya are hari bamwe amaze kubashikako mugabo jewe ntabwo aranshikako. Ndasaba yuko natwe nk'aba artiste surtout iyo dushikira hama tukaje hamwe n'ibintu bikagenda neza. Abo wumvise yabashikiye n'abakora ibiki? Nk'aborora ingurube n'ibindi byose surtout mu gikorwa cy'ubworozi. Eritiye arasanzwe acapa, wavuze ko wacafye umuworshiper, ni kuvuga umuvuga butumwa araho, wavuze n'uwohe? No muri Nigeria. Wo muri Nigeria. Igihe twasanze uri kuracapa, uwo muntu uri kuracapa nini? Ndiko ncapa president wacu w'igihugu cy'Uburundi nyakubahwa Evariste Ndayishimiye. Yego. None uri kubicapa na karaka waronse canke ni kuba bicapye kubera? Oya sikiraka naronse mugabo ni kubera nsanzwe ata bikorwa bindi mfise vy'ibiraka naciye mbona yuko no mucapa kuko ndamukunda cyane gose vraiment. Ndamukunda nivyo kuko nkuko natangwe ndabivuga art canke dessin ni ikintu kwanza kiba kiri muri wewe, ni message utanga ibiri muri wewe. Kuba rero no kwimvira ku mucapa ni kubera ko yagumye mu vyumviro byanje kenshi nshaka nyine kumushira ku rupapuro rero. Ego kugira ngo ave no mu vyiyumviro ashika agaragara gumuna mubona gusa. Ego nuko nyine. Nikihe kintu kandi dusubiye inyuma gato usaba urundi gwaruka rugenda mu marigara atandukanye babandi badashaka gukora canke badashaka gukoresha ingufu zabo na babandi batarabona kumenga barafise talent, wa muntu avuga ngo n'umuntu talent wa ndabona kumenga ntangabirano nimwe afise obabwira? Okay, nkuko natangwe ndabivuga umuntu arafise de multitalent muri we kandi kugira ngo azigaragaze zishike ahagaragara bisaba yuko aronka support y'abandi. Tugiye hamwe twese birashoboka. Bisigwa neza rero ko habayeho ikintu cyo kuja muri association. Bisaba yuko wewe kwanza ugira nk'abagenzi bakamaro. Abagenzi batakujana mu bintu ibi nabiriya mugabo bakwereka inzira nziza hama après mugakorana. Mukoranye rero ndazi neza naho utoba ufise talent igaragara muri wewe. Ndazi ko yogaragara kuko uraba motive ugumusunikwa n'abandi wewe ugaca wisanga uri gutera imbere buke ukamenya n'amadon yawe n'amatala yawe. Ego nuko kigira rakajambo bwiye babasore canke za nkumi babandi basige baje ndabazi 2020 bavuga ibintu by'ubuhumbu cyane kugira ngo nabo baraye bahinduka. Ego murakoze cyane gose. Icyo no babwira turabe duhinduke kuko ubuzima turiko turacamwo ntabwo tuzoguma turi abajene gusa, hazogera igihe natwe twubaka izacu. Bisaba yuko rero natwe dushiramo ingufu nyinshi kuko ikintu udateguye ukiri muri jeunesse ndazi neza ko bitazogushobokera na gato ko ugishika ko wamaze gusaza. Yuko dutegura kazoza kacu hakiri kare ubu. Ego Eritiye asanzwe akunda umurinzi wihe mu gihugu cyacu cy'Uburundi. Okay, muri gospel canke he urashobora kutubwira muri gospel nabajya abandi baririmba bajya bitongo baririmba izisi sinzi uko musanzwe mu bivuga? Okay, muri gospel je nkunda umuworshiper wacu Dudu. Ego ndamukunda cyane. Hari indirimbo imwe yiwe wobuzi? Yitwa gute? Mu maraso yiwe Yesu Kristo wi. Canda yibona hari yahama mu bandi na mu bandi mu ba profane. Okay, ndakunda ingene Big Fizzo aririmba cyane. Birangyohera wi. Nk'indirimbo imwe ya Big Fizzo zini ubusa? Oya ntabwo ndayizi kuririmba mugabo ndayizi gusa titre ya.
Eritier aravuze umuririmbyi asanzwe akunda mu gihugu cyacu cy'u Burundi haba muri gospel canke profane. Eritier asanzwe ari umudesinateur, ni kuvuga umu artiste mu Gucapa. Umudesinateur canke woba wisunga cyane canke woba ukunda nawe acapa ni ngaha mu gihugu cyacu Burundi canke hanze? Haba ngaha canke hanze. Okay, mfatiye kwanza hanze hari umudesinateur nkunda cyane gose kandi nkunda gukurikirana tuyaga ama n'impanuro kenshi no mu gihugu cya Nigeria yitwa Mayor Olajide, niwe akoresheje crayon nganje turayaga kandi aramotiva cyane. Nego mu gihugu cyacu cy'u Burundi ndakunda Daniel Kibaba, ndamukunda cyane gose ko ndamukurikirana cyane. Eritier Gaël nibaza ko adacapa ku mpapuro gusa canke ahandi ku mapancarte yo ntucapa? Ego ndacapa ku mapancarte, ndacapa ku mabanderole, niranga ivyo ndakoresha. Just iyi ni nka party imwe gusa mu byo nkora mubonye, mugabo ndakora byose niranga ndayikoresha. Tuvuge ko je ninashaka kugira pancarte iraho kanaka ati je ndorora ingurube ndagira iki, ninaguhamagara uzoca nkora ibintu byiza cyane. Nzonyera gasa. Eritier Gaël ndibaza urafise akandi kajambo kagasunika rugi wobwira abakunzi ba Azak Burundi? Icyambere nambere kwanza mbanje kubashimira kuko ico kiri mu mutima kabisa. Mbanje kubashimira hama ngacambwira abakunzi ba Azak Burundi TV muje kuri channel ya YouTube mushireko subscribe hajya nakajya gakengeri mushireko pam hama muze murakurikirana ibiganiro vya Azak Burundi TV ku mwanya. Ego mwamaze kumva Eritier Gaël uza kumusanga kuri page iwe Gaël Art akubwira ati genda kuri YouTube wandike Azak Burundi TV, inyuma y'akanya gato gusa ucesenda kuri kagakengeri ngo ntuze kwibagira like, share na comment kugira ngo ibiganiro vyacu ugume bikwirikirana uko bukeye uko bwije. Tubashimire cyane. Murakoze cyane gose. Twibaza mu nyuma ni mwamara kugira n'ibindi byinshi cyane muzoca mutubwira. Yo neza cyane tuzakomesha wacu. Murakoze bakozi ba Azak Burundi TV mwariko muradukurikirana, wowe uri ku telefone cyangwa kuri ordinateur turagushimiye. Bandanye ukurikirana ibikorwa byacu ko bukeko bwije, genda kuri YouTube wandike Azak Burundi TV kujya nyene nababwiye ucugira kaka bya bindi nyene ucugira subscribe, ntwibagire like, share na comment. Kuri micro mwari kumwe na Michopolo comedian nkuko bisanzwe. Big up sana.